Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibintu ntibyoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi hagati y'abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abavuga ko bari muri leta mvyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD waramaze kwigaburamwo imirwi ibiri, bamwe barashigikiye abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo, mu gihe hari abandi nabo bashigikiye leta mvyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ibishobora no gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya, nawe nyine akaba umuhisi nk'uko byagenze nyine aho umutima wa Petero Nkurunziza uhagarara giturumbuka, ariko bikaboneka ko byagizwemwo uruhara rukomeye cyane na bamwe bakomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi, ariho benshi bakura bavuga ko ibintu bishobora kugenda nabi, izi njyane ziri mu mugambwe ku butegetsi nizidahagarara zikabandanya ku murindi ziriho, kuko biramaze kugera ku rugero rwo hejuru cyane, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo asigaye yitwara nk'umukuru w'igihugu, mu gihe azi neza ko ashigikiwe n'ibihangange bikomeye cyane birongoye umugambwe ku butegetsi ndetse n'abarongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo na Prime Niyongabo arongoye gisoda c'u Burundi, aho amasoko menshi avuga ko yugaraniwe mu rugo iwe kandi akaba nta tegeko na rimwe ariko aratanga mu gisoda, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya ko ari kumwe n'abategura kumutembagaza ku butegetsi, agahita ategura uburyo ki bwo kumwikuraho nyine amubogoza mu mabanga, ariko bikananirana kubera ko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika nawe nyine yanze gutera umukono ku iketa rikura mu mabanga Prime Niyongabo, kuko nawe nyine aravugwa muri uwo mugambi ugayitse wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyine abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bagiriza ibyaha bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko abandanya gusambura umugambwe akoranye n'abansi b'umugambwe, kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo akipanga nkaho nyine ari we ashaka kurongora igihugu c'u Burundi, kandi akagaragara avuga ko umuhisi Petero Nkurunziza yari umugabo, kandi akagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba, ariyo mpamvu nta cyiza bagumyabanga bamwitegaho, ariyo mpamvu nyine ariko arazenguruka mu mihingo yose y'igihugu ameze nk'uriko ariyamamaza, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane, aho nyine ashaka ko ari we azarongora igihugu c'u Burundi mu myaka iri imbere. Murazi ko nka kera imbonerakure zegukiraga umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ubu ngubu imbonerakure ziriko zirayoboka Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi, ariko amakuru adahumuriza nuko nyine izo mbonerakure arizo zizakoreshwa mu kunumya abagumyabanga batazaba bemeye itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi adahumuriza twakuye mu bagendanye na Ndikuriyo agaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'andi makuru adahumuriza ari kuvugwa kuri Prime Niyongabo. Byose twabiteguye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu hambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Umugabo ninde? Intayi umwe mu ngabo zigendanira Ndikuriyo. Haraciye igihe turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo. Uyu muntu avuga ko yipfuza kuburira abarundi n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona kuziteye ubwoba. Iyi nkuru iri mu rutonde rurerure rw'inkuru tuzobashikiriza zijanye nyine n'ukuntu umukuru w'umugambwe ku butegetsi ariko aritwara nk'umukuru w'igihugu. Intagamarara, jewe ndabandikiye sinipfuza ko mwoshira ahabona umwidondoro wanje, byotuma umutekano wanje ubangamirwa ku rugero rwo hejuru. Ndi umuntu muto cyane, ariko amabanga njejwe yampaye kubona no kumenya byinshi mu bikorwa by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo.
Murakunze kuvuga ko Reveriyani Ndikuriyo apinga umukuru w'igihugu, ariko burya ibyo muzi ni bike cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reveriyani Ndikuriyo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi. Naramwumvirije amajambo ashikiriza, naregereye kandi ndihweza abo bakorana, hari ibyo numva n'ibyo mbona bikantera ubwoba ku bijanye n'akazoza k'u Burundi. Ntaho atanyambo ibura agahonzi, njewe ndi mu bemera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka guhindura byinshi mu gihugu, ariko nk'uko abyivugira ariko akabura abamufasha. Ndifuza kubwira abarundi ibyo nzi, ndifuza ko umukuru w'igihugu amenya ibyo tubona. Kumbure nawe nyine arabizi. Benshi mwaravuze bunyoni, ni bake muzi by'ukuri Reveriyani Ndikuriyo nawe. Ndabasabye ikintu kimwe, murambikire ibanga, kuko Reveriyani Ndikuriyo yahita ankuramo nyine, nk'uko akunda kuvuga nyine, gukuramo ndetse no kugandagura, kandi ibyo byose akabikora atacamira. Umugambi wo kumenyekanisha nk'igihangange nyamukuru. Reveriyani Ndikuriyo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Icambere yihutiye kwabaye gushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza, na akarwi gato ariko gakomeye. Abo dukunze kubona ni witwa Floris na Bigirimana na Jaguar na ba Eric. Aka karwi karakora ibintu byinshi cyane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ari we gihangange mu gihugu. Baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tukagitembera hose mu gihugu. Barashira ko imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kumwamamaza Ndikuriyo, ukamengo ni abantu benshi bariko baramuvuga, ukumbure ari ka karwi nyene. Hari aho bahabwa ibikorwa byo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye ananiwe gutora umuti w'ibibazo. Nk'akarorero ni igihe hari habuze igitoro, harakwiragije ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa bwashavuje rwose abanyagihugu, ariko bukozwe ku rwenge rukomeye cyane. Turafise amakuru wakoze ubwo butumwa muri ako karwi nyine, kandi yabitumwe nyine n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ni mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe, ni burya butumwa atanga yerekana ko ataco atinya. Benshi mwibaza ngo ni amajambo amutoroka, ariko ni ibintu biteguye neza cyane. Ndikuriyo akeneye kwerekana ko ari we mugabo arinda mu Burundi, ko ari we ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we ashobora gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana ko adatinya kwica aha impigi abandi bicanyi benshi imbere bakamwumva ko baremeshejwe. Mu kwanka ko abasuma bafatwa, hari ubutumwa aba ahaye abagumyabanga benshi. Usanga umwe wese afise ico yibye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyine azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bubatera ubwoba. Inyigisho zimuhayagiza. Reveriyani Ndikuriyo amaze umwaka akwira igihugu cose atanga inyigisho kurwaruka, cane cane ahatari hake jewe twarajanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe. Ni kenshi jewe na bagenzi banje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ibyigishwa muri izo nyigisho. Hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe, ariko ziteye ubwoba zitangwa na Ndikuriyo ubwiwe. We iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu bikurikira, ariko byose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza wenyine ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ibyo yita kahise k'igihugu. Ugeze ngaho urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko, ahanini akifuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu ry'akahise. Ngaho aragaruka cyane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho aca yerekana ingene yabaye mu basabye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Mu gice ca kabiri aravuga cyane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye, aho naho aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba, be n'abandi bakeye mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko intwari zose zakomerekeye ku rugamba. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba. Igice ca gatatu kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza. Uwo aramuteba ko rwose, akibutsa iragi yabasigiye. No ngaho wumva yerekana ko ari we musubiriza wa Nkurunziza. Yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza.
ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo ukurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze ngaha mu gihugu c'u Burundi ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sogo ariko byose bivuzwe mu bwenge bwinshi cane mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye ndadaye Nkurunziza Ndikuriyo kandi ibintu avuga birakora ku mitima urwaruka aragwiyegereza arangiza rusororera kandi akavuga imvugo irukaburira kugwana nkawe aho kera imbonerakure zaboneka ari iza Nkurunziza ubu yarahejeje kuzigira iza Ndikuriyo mu ruyero rudasanzwe Reveriyani Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo byinshi ku buryo hashobora kwaduka iyindi myiyerekano y'abanyagihugu we rero asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myiyerekano womengo ariko arategura abazorwanira Ndayishimiye ariko igitangaje urwo rwaruka ntirwigishwa ibyumviro bya Ndayishimiye ahubwo rwigishwa Ndikuriyo ubwiwe inshuro nyinshi nariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu reka ndabahe uburorero butatu niboneye gusuzugura perezida Ndayishimiye inshuro nyinshi nariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu reka ndabahe uburorero butatu niboneye imbere gato ya Pasika y'uno mwaka ntihenze hari muri Ndamukiza 2022 imbere gato ya Pasika y'umwaka wa 2022 twari ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ndikuriyo Imakamba Ndikuriyo yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi umwe muri twebwe yaramushiriye telefone aramubwira ko ahamagawe na General Neva yishuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba perezida yarasubiriye arahamagara naho nyine agira kwa kundi irya gatatu abo bari kumwe baramuhanuye aritaba naho nyine yarahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikata twarumiwe twese ndafise mugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzoyibarungikira murebe ibiriko birakorwa na Ndikuriyo akandi karorero gatangaje nakabonye muri Rusama 2022 Reveriyani Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana mwijoro niho twamenya ko perezida Ndayishimiye yamusabye ko bozohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari twaratangaye kubukeye ntitwagiye aciye agenda giturumbuka mu makomine ya Bujumbura Rirare Bugendana nta muntu yarungitse muri kakarwi kiwe ku munota wa nyuma twumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana gutyo baba barishe umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka nukuri byari biteye isoni ibyo twabonye twese dusigara turibaza umukuru uwo ari we muri hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo akarero ka gatatu nakabonye muri Ruheshi 2022 twari tuvuye ikarusi tuza Igitega niho haduca ko Jeep Parado y'ibiyo bitabona yiruka cyane muri securite twaronse itegeko ryo kuyihagarika carazira ko hari imodoka umuca ko ikamurengana twaravugije amafirimbi ariko ya Jeep ibandanya kutwenurira ataco yinona Jeep yagumye yiruka cyane imbere yacu Reveriyani Ndikuriyo yarashavuye cyane sinzi ingene umunsi tutarashe twarana telefone y'abapolisi ngo bayihagarike ariko yashikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya tugeze ku masanganzira ya Karusi na Gitega Jeep twarayihambije ihagaze ku idodani umushoferi twaramutegetse kuvamo Reveriyani Ndikuriyo we aca aribandaniriza umushoferi yarasiguye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu ko yari ajanye umuganga veterinary kuvura inka z'umukuru w'igihugu kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira ngo atabare izo nka iyo modoka twarayimenaguye ibiyo n'iminwa y'inkoho umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu nabo barahamagara umukuru w'umugambwe Ndikuriyo yarababwiye ko imodoka irwaye umukuru w'umugambwe isa n'iyitwaye umukuru w'igihugu ko kizira kwirengana baramwinginze ngo ayirekure anyarukane umuganga ariko yabishuye ko itavaho idatanze amande kubona yacerereje umukuru w'umugambwe erega bavuyeho baduhaye 600 by'amafaranga y'amarundi duca tuyagabura ico naco caradutangaje tubandanya kwibaza umukuru uwo ari we hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye kuvuguruza umukuru w'igihugu
murakunze kwerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire ariko Ndikuriyo akavuga ko ibyo bifise inzego zibijejwe kandi ko uwo azofata adodobereje inzego azamushira ku rutonde rwirabura birya twebwe turabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye jewe ubwanje nariyumviye Gerasi Ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire Perezida ariko arafata ari nziza Gerasi yavuga ko ibintu biriko bigenda neza aho nyine Ndikuriyo yaciye amuhagarika ati birya njewe ntabyo nshigikiye Ndikuriyo yavuga ko abo ba DJ bariko barirukana ko aribo bigisha mugambwe ruguru ko bibandanije gutyo atacu bazobona mu matora yimirije imbere yabivuze ashavuye cyane aravuga ko mbere aca ahamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye na gatoya ntituzi iyo byahereye ariko murabona ko yaruhiye kubivuga icesi ku mugaragaro aravuguruza umukuru w'igihugu ibyo ndabahaye ni uturero duce cyane twerekana ko Reveriyani Ndikuriyo ariko arapinga bikomeye kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu uhari iki gihe twebwe turabiraba tukumirwa tukibaza iyo bizohereza kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Rajabu na Hussein kino gice ca mbere kigarukiye ngaho mu ntahe ya kabiri y'uyu mugendanyi wa Reveriyani Ndikuriyo tuzobabwira ingene Ndikuriyo yifata nk'umukuru w'igihugu n'abo bafatikanije byose nyine bigakorwa kugira ngo abarundi babone ko Ndikuriyo ari we mugabo w'ijunja n'ijambo kandi ashoboye kurongora igihugu c'u Burundi akabishira mu ngiro byose nyine bikaza bihurirana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'ukuntu umukuru w'igihugu ariko arashaka gutembagazwa ku butegetsi ariko ibyo byose bigakorwa n'ibihangange bikomeye cyane kandi birongoye inzego z'umutekano harimo nyine n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo aho amasoko menshi yemeza ko ubu yugaraniye mu rugo iwe kandi akaba nta tegeko na rimwe ari gutanga mu basoda nk'uko byahoraga bigenda aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi ba generali bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi bariko barakora ibiganiro bitandukanye byereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko ibara ryaba riguye akuye mu mabanga Prime Niyongabo ariko nawe akabandanya kubereka ko atazabandanya gukorana n'umuntu washatse kumutembagaza ku butegetsi ariko ibyo byose nyine bikaba bikiri mu kinyegero gikomeye cyane kuko leta ya Evariste Ndayishimiye ataco ishaka kubivugaho mwarumvishe ko n'umuvugizi w'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ubwo Petero Nkurikiye yavuze ko nyine uwo mutegetsi akomeye cyane hari amakuru ariko aramuvugwaho ko yaba yapfunzwe ariko ko atari ukuri ariko mu by'ukuri aba ari ukugira ngo bahimirize abanyagihugu cyangwa se bajijisha abanyagihugu kuko nyine ibara ryaramaze kugwa ariko nyine ntago bashaka kubivuga hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye tuba turiko turatohoza kuri no munesha kure imwe rudende dukoranye n'umurwi w'abamenyesha makuru baba ari rya nino mu gihugu c'u Burundi bakaturungikira natwe nyine tukabegeranyiriza tukabaha ido n'ido y'ibireba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi hari amakuru menshi atandukanye turibuze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma wipfuza kuzajya bamambira ashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu